ingo n'imiryango. Kaze mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndagoye mwiriwe nshuti mugenzi mukunze kino kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rudasima Kiza ndiko ndahigushikiriza. Turacari kumwe n'umuryango umukozi w'Imana Pasteur Eliazar Rukundo hamwe n'umupfasoni wiwe Nirema Sabine. Twahuriye ku musozi Muyange Kigwati aho ni muri komine Mugina intara ya Cibitoke. Uno munsi baratubwira urufatiro rw'umuryango kugira ngo uzobeho neza. Ubwambe wangu umuryango uzobeho neza urufatiro munakwiye kuba ariho yumvira ijambo ry'Imana kandi agasenga kugira ngo Imana imuzigame agumane na Yesu Kristo, agume kuri Yesu. Ikindi mu rugo ku bantu bose harakwiye kubaho ibiganiro, umugabo n'umugore bahaganira bo ubwabo bagasaba guhanirana bati twingene twobaho twigenzera ubuntu nyabuna. Umugabo akabwira umugore ati ntuzakora uko, ntuvuko wifashe, ntuvukuvuze, ntuvuko wigenzeje. N'umugore wagahana umugabo n'abagabo akwiye guhanura ati nyabona bamugabo we ntufite ukoze akamuhano akamwita ati nyabona kwete kujya mbade narenze urugeho cyangwa ibi ufuko wifashe bo nyere bakaba ibahanuranye bamaze guhana impanuro bakwiye kuja mu bana nabo bakaba impanuro nyabona mwigenze runtu basha ntimwiyahure ntimwiteme ingeso mbi ntimufite umufashe aha nimwe tuwe ko turondera muzobaho n'izindi impanuro bagakoranya abana. Iyo babakuranize mu kuba impanuro bazahugira urufatiro rwiza no guhanura, ndetse biranashikaho abana bagora abavyeyi barakura ababanyi bo hafi bagahanura. Niba andavuga mu buryo bubiri, ababa bari mu ishengero barahamagara abagize ishengero ngo bahanure bavase guhanura abana iyo babagoye. Abandi bataba bari mu ishengero bihashoboka, ariko nabonye bahanyuma abantu usanga bari ngaho hafi baserukira intwaro canke ababanyi ngo babwiye bati ziye mpano umwana arangoye ko hano bantu abakabwe twasinze amategeko twafase ingingo nimwaza gukora ibi ntibuzovyemera kandi naho banatinya bamwe bagabanya ubugararizi bariko baratangura ubwo n'ubufatiro bw'urugo akagobera abana mu mashuri kandi bakonga bakabigisha no gukora udukogwa two kwiteza imbere. Ibyo abana bakwiye kuvyigishwa kuko iyo bavyize bamenya uko batazobaho bahanze amaso ivyo hanze bataziyo biva kandi hariho urugo. Iyo bize gukora utuntu tubateza imbere twobafasha kumenya uko bazirondera agasabune, bazirondera agashati, bazondera ingene kumwe bazana bubaka nane bakura babarondeye, bizobafasha kutaja mu bugarariji, kutaza kumena amazu, kutaza gutesha abatwara umutwe bagorana kuko bazaba bavuga cyangwa kutaza mu bintu by'ingeso mbi fatuma bihungabanya n'umutekano w'igihugu. Kuko abo bana baba bamaze kumenya aho bakwiye guhaguruka bari n'abavyeyi bababw'inyene nayo nyene ibakuza ati namwe mukure mutekanye mwumvira mutekereje mutita mu ngeso mbi. Nuko rufatiro nyamukuru abana hari abo mutunze, hari n'abandi mubona hanze, mubona kenshi bumvira abavyeyi aho mutumbereye. Aho dutumbereye aho dutumbereye abantu badakijijwe, abavyeyi bafise amarira menshi kubera abana babo batabumvira, ariko bijanye nuko batakiriye Yesu. Ariko mu ruhande rw'abakiriye Yesu abana barumvira abavyeyi, ariko batarihana abavyeyi benshi bararira kubw'abana babo batabumvira. Ego none ubwo buntu abo bantu bagiriwe ko bafise abana babumvira bo buzigama gute, bo bigenza gute kugira ngo uwo munezero wo mu rugo ugumeho nabo bana bagume babumvira? Kugira ngo ubwo buntu bugumeho mu kubusigama nuko babandanya kuba hafi y'Imana ntibasamare. Igihe matabaye maso shetani ntahunyiza nawe agumaza, waza gusanga umuntu ijambo ry'Imana rimuvuye ko acakora bimwe abanyamahanga bakunda gukora, atakora ivyaha nawe wasanga yabisubiyemwo. Rero urufatiro nyamukuru rwo gutuma hazigama ubwo buntu kuguma kumana aho ubwangu umuntu abishobore, abaho afata umwanya wo gusenga agasoma ijambo ry'Imana kandi kwanga ronke ukwihangana. Yama yaza ati ibi naho vyogorana
ngomba nsenga Imana, niba nsikiwe n'ingorane kansenga Imana, ati kandi nkwiye kuba ati nkwiye kuba maso ko ni kwisi. Isi nayo Yohana yavuze ati iri muri wa mubi, none uwo mubi nawe iyo diko turasenga turazigamwa, kandi tamenya tuti Imana yadutabara. Aba n'abantu bariho basenga Imana, kandi hari abandi bantu bariho batazi ni bagajya gusenga, nawe ndabahanura ko ijambo ry'Imana ebo rikurikira, kandi abo nyene bakumvira abaganza, bakumvira amategeko y'umuryango. Kandi iyo umuntu yumviye umuryango biratuma naho nyene agira urufatiro rwo kuzigama ubuntu. Egome dugiye dusena barangiza kino biganiro, ariko kandi hari ijambo barundi bavuze ngo ingenzi y'imihana niyo nzanyi y'amazimwe. Sinzi kumbure abakenyezi murakunda kurabiranira nako ugasanga birasambuye ingo, bosozera ubwego iki abakenyezi nk'abo? Cice nosozera mbwira abakenyezi nkanje ntabwo bakwiye kurabiranirako, kuko umukenyezi agiye kuraba uko umugenzi wabayeho bica bituma urugo rwe rusambuka. Gusa umuntu akwiye kubaka urugo rwiwe agatumbera intumbero yiwe, ntarabire kuri mugenzi we. Nuko Pastor murangiriza koki? Egome jewe ndagomba kubwira abantu b'abagabo nkanje bariko barumviriza ikiganiro cingo n'imiryango yuko bakwiye kugira ingeso nziza, bakamenya ko Imana yabasizeho kandi bari ubwiza bw'Imana, kuko umugabo ngo yani ubwiza bw'Imana ini shusho yiwe, ko badakwiye ko none iyo shusho y'ubwo bwiza bahawe mu gutunga neza abagore bafise, naho abagore bosanga bafise babona badashima kuri bo, bomenya ko ari abagabo bakabahanura mu kugwa neza, bakihanganira abagore babo kugira ngo babeho bashobore kurera neza n'abana bavyaye, bakamenya neza yuko ejo bundi bazorengana bakazosiga iragigiza. Kandi kubaho bakamenya ko kubaho atari umuntu aguma ariho, ahubwo kubaho nukubaye Imana igaguha kubaho ukavyara, urera uvuye nawe akazobaho, nyuma nawe akazovyara nawe nyene uwundi azobaho nawe akagenda. Nuko bokora ahandi hoho iyo umuntu afuye ko yifashe bomenya yuko babaye ko barizanira kuzimangana, udatunze abiwe aba yihakanye ukwizera. Abakenyezi nabo babwira ngo iki? Abakenyezi nabo nabahanura umukenyezi wese yabareko arumviriza ikiganiro cingo n'imiryango, nabahanura yuko bofata inzira nziza, inzira yo gusenga, bakagerageza kuganza imibiri yabo kugira ngo bashobore kumvira ijambo ry'Imana, ntibakwegwa n'ingeso z'ubweruzi. Tubasaba ko kubaha abagabo, kuko nubaha abagabo bazoye ko atangitse yo gaciza. Igihe bubatse abagabo bituma n'abana abakobwa bavyaye nabo bazubaha abagabo babo. Kandi abagore bariko barumvise ikiganiro cingo n'imiryango, bandi bariho bavuga bati ze umugabo wanje ntansumira, yagiye mu ngeso naze ngomba ngene, n'abantu ko batobigana. Kandi byo mujyamana bivuga ngo mukuru ntukigana ikibi ariko yogana iciza, baba bakundwa bavuye kutigana ivyo bibi, kandi bakagerageza kwifata bagira ingeso nziza kugira ngo abo bagabo baba bari mu ngeso mbi Imana imperuka baragaruka, bazogaruka n'izo ngeso mbi bati umugore ufise umugore mwiza mu rugo none kurangara bibangazwa n'iki. Abana nabo bariko bakurira muri iyo miryango matera kamunguki murangitse? Ego abo bana bakorera mu miryango nk'iyo twabahanura ko bomenya yuko ari bo Burundi bw'ejo, niyendeka no mw'ishengero n'isengero ry'ejo, no mu muryango nibo b'ejo basitse aho bamenya ati tugomba twiyumvira ingene tuzobaho. Aho bantu bo kwigana ikibi, nabo bosanga abavyeyi kumbe badameze neza, batabaha ibikwiye, kumbe badashobora kuba babigisha nyuma y'ibiganiro bari bakwiye kubaha, nabahanura yuko bo kwegera. Hariho ibiganiro vy'abantu b'Imana, hari ibiganiro vyo mu mashengero, kumukwana ivyo gwaruka vy'ijambo ry'Imana, aho haravugwa impanuro no gutegura akazoza. Abo bana rero bo kumva ijambo ry'Imana, kandi bamaze kumva ijambo ry'Imana bakongera bakagerageza kwiga. Nawe nababwira rya jambo Yohana yanditse ati mukundwa ntukigane ikibi ariko wigane iciza. Barabana ko bawukishira hamwe mu gukora udukorwa ko bateza imbere. Nabo barabanyeshuri hajya mu buruhuko bavuga ati ntituza mu gusamara,
reka twebwe tuze kuko dukogwa mu gisagara twotuma mu buruko dutegwa ingene tuzobana ya kwiga twiteza imbere arabubwo nabwo gwarangije amashuri nabo nyine babana kumva ijambo ry'Imana ahubwo bagafasha no kwigisha abandi bagikurikira kugira ngo bagire ingeso nziza zibashoboza gutegura akazoza kimwe nabo Yesu Kristo abahezagire. Murakoze cyane turashimye ko dufashe kino kiganiro kandi iyo turiko turaba ingo z'uno munsi by'ukuri zirakwiye kuba maso zigahinduka kandi zirakwiye no gusenga kwa pastor. Nibaza yuko bishoboka ko hariho uwumvise yakuze ku mutima agafata ingo yo guhinduka erega tumusengeye nicobura ico kimufasha. Nibaza ko mu musengera. Mwami wacu Yesu Kristo turagushimiye ku mwanya muhizo uduhaye wo kuganira iki kiganiro. None rero ikiganiro cy'ubutumwa bwiza bw'amahoro, umuntu wese ari umugabo cyangwa ari umugore, umwigeme cyangwa umusore yumviza ikiganiro akaba yahisemo ko mufasha kugira ngo ahinduke abe muzima aronka amahoro ave mu ngeso mbi agutumbere, turamusengeye. Umuntu wese apfukamye aho yumviza ikiganiro kandi akaba afise umubabaro uvyamushikiye, turamusengeye mugira imbabazi. None umuntu aguhisemwo kugutumbera n'umuruhu urundi munsi adatayigeshinga naye cyo kwamugiriye imbabazi amaze kumvira ubutumwa bwiza n'ikiganiro. Turagushimiye kuvyumvise kandi kubugiye kubikora byose mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Igana cyo munsi garuke ngaha turashimiye abakozi Imana dutamishije aribo Pasiteri Rukundo Eliazari umwishengero rya Pentecote rya Rusagara, ubwiriza Butaramuka uwo muri komine Mugina, zone Rugajo, umusozi Muyange Kigwati. Hamwe n'umupfasoni nitwa Nirema Sabina, mvuka nyene ku Muyange, nsengera mu ishengero ryahi Butaramuka, misiyoni ni Rusagara. Ego murakoze cyane turashimiye nawe mwantize yompi turabakengurukiye, twizeye neza yuko hari ico mugiye guhindura mu ngo zanyu. Imana nibahezagire. Uhejeje gukurikira ikiganiro c'ingo n'imiryango, ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 i Bujumbura, cyangwa ukadutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.